ubwo ugenda neza tube ku cambe twaheriyeko twahereye ku rukundo turaja kukubaha no gusenga turaja kuguharira no gusaba imbabazi turaja mu kukwihangana ndetse no kugira no kwizera ku rukundo rero tutubwiye kamwe ku rukundo bigenda gute mu busanzwe umuntu ukunda turetse n'umugore turetse n'umugabo umuntu umaze kumukunda nta bibi umubonako urukundo ruzana ibintu byose Bibiliya iravuga ngo urukundo rurihangana ntigwihangiza ntigwiciraho urumva urukundo ruremyemo ibintu byose iyo ukunda umuntu rero n'ibibakora ntubibona ibyo akora byose umubona umengo ni byiza n'ibibi yakoze uzana ati yabikoze mugabo nubwo yabikoze ntiyariwe hari itabimukoresheje ashaka kubibaza ati naka nubwo yoba yarenze ibigo bigaragara yuko bishoboka kuba ari satani yamuteye urumva uwukunda nubura ibintu uguma ubona ko ari byo byatumye akora ayo makosa ego aha ni ukunda icya kabiri cyari cyagute icya kabiri cyari ukubaha ukunda uteza kumwubaha of course ukunda utegereza kumwubaha kuko nimba ndagukunda ntegereza kukubaha icuri cyose ntegereza kukubahira icuri cyose ni cya kindi navuze ngo mu gihe ufite urukundo utegereza kubaha nimba ubonye umugabo wawe atashe utegereza kumwubaha nimba ukunda urugo rwawe utegereza kugwubaha iyo ugwubashye rero nawe ubwawe uriyubaha ukiyubahisha ego ariko ndatumva abantu urukundo kubaha uguharira gusaba imbabazi no kuharira ego urumva rero iyo umuntu umaze gukunda umuntu ukaba umwubaha witegura ko igihe cyose azokora icyaha niyagusaba imbabazi utegereza kumubabarira kuko mu muntu ukunda uramenya ko tukiri mu isi biriya nyine iravuga ngo umumarayika wenyine acumura inshuro ndwi ku munsi niwiyumvire rero umuntu uri kurabana nawe mbega niyacumura indwi uzomubabarira kangahe ni ukumva rero niba umukunda ko witeguye ko ibyo uzokora byose utegereza kugira iki kumubabarira nimba wanamubabaje naho ko witeguye kugira iki kumusaba imbabazi kubabarira no gusaba imbabazi aha icyakane kwihangana ikindi naco umuntu ukunda cyangwa umuntu wubaha icyo akoze cyose teza ko cyihangana urihangana mbetse bugi kwihangana novuga ko ibintu bibiri ari byo byubaka urugo cyane kwihangana no guharira ibintu bibiri kuko iyo umuntu umwihanganira tugeza no kumuharira umuntu w'Imana mu rugo utihangana ushobora kubaka mu rugo udaharira ushobora kuyubaka ni nk'umwana n'umubyeyi umwana n'umubyeyi uri umubyeyi udashobora kwihanganira umwana ni ukuri uwo mwana woca umuta n'umugahinga n'umwana nawe adashobora kwihanganira umubyeyi yotoroka akava mu rugo nibajya babandi bamayibobo usanga bavuye mu rugo kubera iki umwana ashobora gukunda umubyeyi nawe we umwana akamukunda aviza ibyo afise ugasanga uwo mubyeyi ibyo bintu nabyo afise agenda kubirondera hanze rero iyo umwana atihanganye wa mwana atoroka mu rugo ni nk'umugore nawe iyo atihanganiye umugabo ibyo yari ushobora kuba waje ubona yuko bigi ari umuntu afite ibintu ubwo abashyize mu nzu ibyo bintu bigahera bashobora kuba wari unabifite amamuzima bigahera rero iyo biheze utabyihanganiye uvuga ati nukuri
reka nihangane nta kundi. Ni bya bindi twavuga ko utegereza kwihangana ugaharamuka ugira iki ugaca wizera. Kwizera bizana iki? Bizana ko ibyo udafite uno munsi ejo utegereza kuzobironka. Byizera yuko uno munsi nimba biga atakaza afise, byizera ko ejo azoronka akazi. Byizera yuko nimba bigi yahora byibusha amakonda reka twirate kwejo hazohoza ejo azovyibuha. Urumva rero bifatanije niki no kwizera. Ego bifatanyije no kwizera ndetse ukanasenga by the way ugafatanya no gusenga. Ariko hari ikintu ngarutse inyuma gatoya wigeze kutwigisha ko umugabo burya ugasanga n'abantu benshi siritu abajene abasore nibo bagitinya. Turakunze kubona wanashaka ibishinga ntaye vyinshi. Iyo nawe warigeze kwitubwira yuko iyo umuntu ashatse ari umusore Imana imugururira inzira z'ukuntu ashobora kubaho kuruta uko yarabayeho. Ukiri umusore urarara ubusa rimwe canke kabiri mugo mara kuzana umufasha ugasanga ntusubiye kurara ubusa Imana iraguhaye ukuntu ushobora kubaho. Mugabo hakabaho n'ahandi ikindi gihe umuzanye naho nyene biguma ari kwa kundi. Akaba ariyo mpamvu ubwo ruka rwinshi rutinya gushaka. Ndafise ibintu bishika nka bitanu mu rugo bituma dukena canke bituma usanga mu rugo umengo nta kintu gitegereza kubaho. Urabona dufate reka ndakubwire nk'ubu winjiye mu rugo. Mu rugo uraze ko ufite umugore mu rugo ariko ugaca uta wa mugore canke wa mugore agata wa mugabo ukaja gusambana hanze. Umaze gusambana muntu w'Imana nagira mbwira umuntu wese ari karanyumviriza ubusambanyi buzana umuvumo mu rugo. Turi kumwe? Wewe waje uzi kumengo umugore haciye kumarira cyangwa umugabo haciye kumarira mugabo ugasanga nawe ubwawe nturi kuriyubaha. Burya ubusambanyi bukora umuntu atiyubaha. Nagira mvuge ko umuntu wese asambana ntaba yiyubaha. Ntaba yiyubaha. Umuntu asambana afite umugore, umuntu asambana afite umugabo ntaba yiyubaha. Kwiyubaha ntibiri muri we. Ibyo bintu bizana umuvumo mu rugo. Iyo mivumo yose uri kurabamwo yo kutabaho neza, yo kutunguka mu byo ukora, yo kudatera imbere biriko biva kuri ubu busambanyi. Ushobora kuvuga none ngiye ko ntasambana ngo ariko ugasanga sindiko ndahezagirwa ndiko ndarara ubusa kandi ibyo bintu ntabikora. Muyo mwanya ni bya bindi dusanga byenenye ku karonda, ku mivumo, ku mikoshi wagiye uratugwa ko n'abavyeyi canke mbetse kubo mwagiye murasambana. Reka ndakubwire ibitsina keshi birakwegeranira. Nagira mbwira umuntu ari karanyuma ibitsina birakwegeranira. Umviriza ushobora kuba iwanyu wari umunyamugisha ariko ugaca winjirira umukobwa w'iwabo ari umuvumo cyane iwaho bashobora kuba baramuvumo. Uyo muvumo rero ntiwibagire ko ukweze ko biritubwira ko babiri bahuje ibitsina baca bitwa umwe. Iyo mubaye umwe rero bisigura ko umuvumo wawe n'umukozi wa naka ni byiza. Hajya rero ibintu bibi bidomina ibyiza. Uko urabyumva? Rero kenshi iyo usambanye n'umunyamuvumo uwo muvumo mu bintu bitandatu bituma urugo rutagira impinduka. Twavuze ku byo kubaka mugabo turiko turavuga urashobora kuba wubatse neza gityo ariko ukazana nta mpinduka mu rugo biko yanzana. Uno munsi nico gituma twariko turavuga kuri ibyo byose indwi cyo tuzana n'ibituma mu rugo hahinduka cyangwa mu rugo bibandanye. Icya kabiri ko turavuga ku bunebwe. Ubunebwe ni icyaha cya mbere conona urugo gituma urugo rutazotera imbere. Wowe urashobora kuba uri umugabo ugasanga uri umunebwe ugaca wibagira yuko Imana yavuze ko ari wewe utegereza kuzana impinduka
mu rugo bivanye n'imibereho kurya kwambara amasharize yose ugaca wibagira ko ari wewe utegereza kuyabamo ugasanga uwo mugabo ariryamiye nk'ubu unya araciryamiye kabisa kageza saa 4 saa 5 ariryamiye ngera saa 6 akavyuka mbere ntandi ashobora kuba yarakora ibihumbi 200 ejo akazosura kuva muhira ibyo 200 birenze ubwo n'ubunebwe kuko ntibisigura yuko nimba warose ibihumbi 200 utarondera abindi 10 ngo wongere ibyo rero biratuma urugo atampinduka n'imwe biratuma uzogumana inzara wa mugore we nawe wiyumvira ko umugabo wawe ari wazogutoshereza ari wazozana kira kintu cyose tandukana n'ubwo bunebwe abagore benshi baramaze kwiha ko boga bakambara bakigira neza hama bagategera abagabo babo oya ni byiza mugore uri kuranyumva rondera ufise umwana umwe rondera ufise 2 3 4 kuko ni wagera kuri 5 ntibizoba bigikunda kurondera itunga bizoba ico gihe ucurondera ivyo barya kuko inguvu zizoba ziriko ziratakara sivyo ubu twe tungana gutya tuko turicuza ivyo tutakoze mbere tugifise inguvu nawe rero ejo ntuze wicuze wavuze ati umuvyeyi ni ikintu kidasanzwe nagiye ntoragura ibintu mwagiye mu yaga ati rero ntuze wicuze ko umuvyeyi utigeze umuba hafi rero nawe ejo ntuze wicuze ku myaka wabayeho uri muto ugifite inguvu ko ataco wazikoresheje rero urazi ko unyare abantu bafite inguvu ziriko zirahera ataco bazikoresheje nibo benshi ugasanga umuntu yabaye ino ibujumbura kuva agifite imyaka 15 ugasanga arinza saza atagira haba tagira iki ahaba kandi yarakora mbere ugasanga yari umukozi wa leta uno munsi akaba atagira haba ibujumbura ntumva yuko atigeze abyitwaramwo neza niyo abatara karonda ko kudahezagirwa hariho n'akaronda k'abantu badahezagirwa nicyo gituma ndiko ndavuga uno munsi nosigura byinshi ku karonda nicyo gituma ushobora kwegera umupasiteri muri kumwe cyangwa umukozi w'Imana akakwereka ukuntu uva muri ako karonda k'umuvumo navuze cyane yuko ubusambanyi mbetse ubunebwe bitera umuvumo ubunebwe ni icyaha naco iyo umaze kugikora kigira iki ingaruka hama icya gatatu ni ukumena ibanga ry'urugo turetse n'ibanga ry'urugo uri umuntu ukunda kumena ibanga abantu batoragura vuba dufate nk'ubu uramenya ibanga data urazi ko umugore wawe arenga ibigo sivyo ugaca ubwira abantu ko umugore wawe arenga ibigo uwo wabibwiye arumvise ko umugore wawe ari umusambanyi yego uri kuravyumva canke wanamututse urambwiye ngo wamusambanyi we wamara yawe yewe gaye wamumara nawe asanzwe afise muri we ubumaraya navyumvise ko umugore wawe ari umumara ubu mushese mu bandi bagabo aca murondera we utatangura naciye niyumvise ko ari maraya umugabo wawe nawe waramaze kuvuga ko ari maraya ni bya bitutsi uri kuratukana waramaze kuvuga ko ari maraya uramenya ibanga ry'urugo umugabo wawe urazi ko ari maraya ego data urabizi umugabo uri kurabivuga ko ari maraya uciye umumenera ibanga umugore wese azomubona azomenya ko urya mugabo ari maraya nimba ari ba bagore bidandaza ategereza kugira uburyo bwose akamurondera mpaka basambaye wumva bivuye kuki kuri ryabanga wamena wamumeneye ibanga wavuze mu gitanda uko bimeze wenda bishoboka ko mu gitanda bidakunda nkuko ushobora kuba byumvise ahandi nk'abantu basambana ugacumena ibanga ugacumbwira ngo urumva ngo umugabo wanje ngo mu gitanda bimeze uko umugore wanje mu gitanda bimeze uko uramushese bantu b'Imana twige kutamenanira amabanga ibyo wabayemwo mu rugo kirazira guca ugenda kubisambaza
ashobora kuba atarangura amabanga yubatse neza kubw'indwara. Eske waragiye kwa muganga urabona yuko bidakunze? Mbega waraganiriye basi n'umuntu akuze utagiye kumuhena ibanga ngo ugende urabwira abantu bose? Urumva ibyo bintu biratuma atampinduka nimwe bizana mu rugo. Ikigira kane no gutukana. Muntu w'Imana, ibitutsi biratuma muri mwebwe urumva nta motivation nimwe mugira mu rugo. Ntimushobora kumotiva urugo muri ko muratukana. Ntibikunda. Umwana wenyine hagati yamwebwe babiri mwubakana. Yamwebwe babiri mwubakana. Mudashobora kubahana kuko uwo wubaha n'umutuka. Uwo ukunda n'umutuka. Uwo wizeye n'umutuka. Uwo ushobora guharira cyangwa kwihanganira n'umutuka. Urakora byumva. Uwo wubaha ntushobora kumutuka ngo menere ibanga. Ibitutsi rero burya yuri kuratuka umuntu ushobora kwibaza ngo uri kuri marishavu, ariko wowe uragimatsa, ariko hari uwo uriteye. Nkuba akarorero nk'uburadutse ngo wamara yawe nicyo gituma uri maraya, nicyo gituma nagufatiye nana uri nyuma y'urugo, nyuma y'urupangu. Arabyumva ati kumbe cya kigore cyanaka kubera iki maraya nawe ndagitinyana nitinya kumbe n'umugabo araza ya eja camurondera. We wa mugabo w'imaraya nicyo gituma uri muri kiunowa narakubonye. Ati kumbe atingira kuri kino acagerageza agaca genda akamutinga, sibyo? None se wamutanze mubiki muri bya bitutsi. Nicyo gituma ibitutsi ntibikenewe bubakanye, ntibikenewe oya, ntibikenewe. Bisigaye naho kugwana hoho, umva kugwana n'ibitutsi biri muri ibyo bintu bibiri. Kugwana no gutukana burya biri kumwe. Kuko uwututse aho nyene ashobora gushinga impuha aca gukubita. Uwo urumva gutukana, gukubitana, ibyo bintu ntibyigera byubaka urugo. Gukora byumva. Byashitse naho ni bya bindi twavuze kwihangana, guharira. Barakora byumva. Mugabo nta mpinduka bizana mu rugo kuko uwo maze gutuka abyutse mu gatondo bati none eske ko bambwiye ko ndi maraya noja kurondera uyu no mugaburira iki kandi yamaze kumva ko ndi maraya yanutse ndi imbwa y'umugabo ngiye ko ndi imbwa y'umugabo ciwe noja kumuronderera garuka kuba umuntu yambwiye ko ndi umushenzi ataco mazi none ncangyama none numva maze kuryama ryaterambere ryo mu rugo wumva arije mubandanya murara ubusa. Wa muntu nawe wamaze gutuka ko ari maraya ko atacamaze yuko watubiye ushobora gusigara hasi agacabira ati none ko yamaze kumbwira ko natubiye none mpava nekinge arazike ku muntu yihenze. Rero wa muntu atagize rero ko kwihangana ngo avuga ati basi mutima wanje tuza, mutima wanje numva amahoro, agasenga. Yatari muri abo bantu uza gusanga inzu isuko yicakiye, uza gusanga amaze kubyimba nawe ushuka usanga umengo winjiye mu ishyamba. Kubera iki? Waraye uramutuka, waraye ijoro ryose uri kuramutuka. Muri we uwo munezero nawe ugira mbere ugira umunezero wo kumesera impuzu waraye uramutuka, yogira umunezero wo kuzorangura amabanga yubatse neza. Waraye uramutuka yogira umunezero gute wo kukugororera impuzu wo kukusasira igitanda kandi waraye uramutuka. Uriko urabyumva? Ibyo rero biratuma atampinduka nimwe bizana mu rugo. Hama ikigira gatanu n'umwanda. Umwanda urumva ni icyaha c'iki cyo kutimenya. Ntiwimenya, ntiwiha agaciro. Winjiye mu nzu ubona atana kimwe naho wasanga hasa na kimwe.
umva niwimenya muri make niwiyizi niwiyemera ugasanga umwanya wose wawe uravuturura ivyo wambaye upfa kwambara nturaba kuberewe mu rugo nturi kuraraba ko umugore wawe aberewe cyangwa umugabo wawe erega turi babiri mu rugo dutegerezwa kuzuzanya apana kuvuga ngo umugore ni wazoguma araba umugabo kwaberewe na wewe mugabo ni byiza kuraba umugore wawe mbega araberewe mbega mu nzu hasa gute mbega igitanda kirashashe. Tuvuze ku isuku abantu benshi bariko basambura ingo zabo ku bw'isuku rike. Umugabo yasanze igitanda gishashe aho nyene cagira amatsiko yo kuryama. Of course sanze witeguye nawe agasanga usa neza wamwakiriye karibu wamugaburiye aroza arahejeje agiye mu nzu asanze igitanda gishashe muntu w'Imana basi atuma yumva yoryama iminota 2 mugabo akaryama namaze kubona icahi pamperse iki biri ku mutwe w'igitanda aho yo hajya ambaye uryama bikunda rero mwabagore namwebwe mubanze mwikebuke cyane. Ubwa mbere kuwa kane kuwa kabiri uheze twavuze kuri Mars. Mars hariho abantu bayifashe ukutariko urakepa bayiduhaye ngo twisuzume twiyagure twumve yuko tunezerewe twumve ko dufise ijambo ariko hariho n'abaca bagiyaka none hariho nk'umuntu amahera yahize yakoreye umwaka wose ayaryo ujya munsi ego ugasanga amafaranga yari mu nzu arayahitanye aragiye aranyoye abantu ugasanga ari kanywa nka romoroke ariko byari byiza yuko ugenda ukaryoherwa mugaca utaha ugahitana umugabo nimba ufise ibyo bihumbi 200 mukagenda hano mukicara mugaca muvugana iby'uruko ariko abandi bashika bukeye ariko nagira yibuka no gutaha nagira ntumirire abantu bisuku utariko Mars. Uwo Mars bari uduhaye kugira ngo twumve yuko twiyaguye twumve yuko guhohoterwa bitarimwo twumve yuko dushobora kuregrariza ibintu byose twatakaje mugabo si misi yo kunywa no kurya ngo usange umuntu anyoye nka romoroke ugasanga ari karatahenuka ngo ntaco ba motive ngo naco bangi ashobora kutakigwirwira uwo munsi waro w'Mars agaca yugurira waro nefu cyangwa waro disi acha gupiga yego uwo munsi akabireka kubera uzokwitwaza ko wari ufise intunze ko wari ufise eleverte agaca reka hama agaca kurindira ku waro veni hama agaca gutikura nene uwo munsi waro veni reka nawe zero w'Mars abagabo rero barazi ubwenge akazogupika ku munsi waro veni cyangwa waro veni kagutabira izihwanye n'imyaka yawe. Amen. Rero bantu b'Imana twigengesere tumenye ubwenge twari ko turiga ku mugore w'ubwenge ibyo byose nza kubigenderako ukamenya ko udakoze utarya ukamenya ko abagabo bacu z'amatongo nimba taguze iki nawe gura nimba no musatatanze rasiyo hirya yeje mba waragavuye 10,000 bizane ntibibi byo kujya bitubumbura mu barabara oya bibi byo kuregrariza ikintu cyo mu rugo. Nimba umwana yabuze ikaramu ukamenya kuyigura nimba umwana bamwirukanya kubera 5,000 ego nivyo ntuvise minervare yose mugabo hari gihe bashobora kumwirukana kubera 5,000 ugasanga umwana uramwiriranye muhira ufise 5,000 ku Gikwega oya ibi sibyo ni byiza ko abagabo bacu tubafasha muri byo. Eko watubwiye ku kintu ngira ngarukiye ko ikintu cyo kuvuga ngo isuku riratumye ingo nyinshi